Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakura mu kijenje nshuti mugenzi, mukuza kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishiramwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodasi Manirakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuvugana ku byo kuririra uwawe. Kuririra uwawe ni kimwe mu bintu bibabaza mu buzima kandi bitegerezwa gushika. Nta numwe bidashikira kubura uwakunda, kandi ubwo kubura kuzana umubabaro ukomeye mu kurira no kugandara. Mbega none hari umuti w'iyo ngorane woba uriho? Hoba hariho ivyizigiro byo kuzosubira kubonana n'abacu twabuze? Mu by'ukuri muri Yesu Kristo hariho umuti w'iyo ngorane y'umubabaro utegwa no kubura uwawe. Reka turabe ivyanditswe mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 37, aho tubona abakuru ba Yosefu bagerageje kubesha se abavyara bavuga ko igikoko cariye Yosefu. Nawe yahavuye avuga ati, nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira. Ivyo tubisoma muri ico gitabo c'Itanguriro igihimba ca 37 kuva ku murongo wa 31. Havuga ngo, bakira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka mu maraso yayo. Baruwikira se wa mwambaro muremure w'amaboko, bamutumako bati, uwo mwambaro twarawutoye, raba ko woba uw'umwana wawe canke atari wo. Arawumenya, aravuga ati, ni umwambaro w'umwana wanje. Igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe nta kindi. Yakobo yitabagurira ko impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baza kumuhoza, ariko yanka kwirugwa, ati, nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira. Nuko se amuririra atyo. B'Abamidiyani bashikanye Yosefu muri Egiputa, bamugurisha kwa Potifari, icegera ca Farawo yaganza abamucungera. Kimwe mu bintu bitangaje kandi bibabaje cane ni ukubona ukuntu ubucuti bwa Yosefu na bakuru biwe butari bumeze neza. Bari buzuye amatati arimwo urwanko n'ishari, ariko mu vy'ukuri nta kibi Yosefu yari yigeze akora. Imana yari yaramuhaye indoto zerekana yuko azohava ashigwa hejuru kugeza aho bakuru we n'abavyeyi biwe bamunamira. Yosefu ntiyatahuye ivyo bintu. Ivyamubayeko vyose zabaye inzira z'Imana zo kumushitsako ivyo yamuteguriye. Yatanguye kubona bakuru we bamuhohotera kugeza aho bagomba kumwica, ariko barahava bamugurisha n'abadandaza b'Abamidiyani. Vyari bigoye gutahura ukuntu hadutse urwanko n'inzigo kubera umuzi w'icaha wari muri bo. Dusomye mu ntango ya Bibiliya turabona ko kuva ubwa mbere habaye ubwicanyi hakiri kare cane, aho Kayini yica murumuna we Abeli. Birababaje kubona ukuntu icaha kizana ugucanamwo, intambara n'ibindi vyago biteye ubwoba, kandi ivyo vyose bikaduka mu bantu bari bamwe bategerezwa gukundana. Kimwe mu vyiza bizozanwa n'agakiza gashitse niyo Kristo yagaruka, nuko hatazosubira kuba intambara, urwanko, ishavu n'ibikorwa vy'ububisha mu bantu. Nta nzankano n'imitongano bizosubira kuba mu miryango. Twiyumvire gatoya ku kuntu Yakobo yavyifashemwo. Hano turabona ko Yakobo yanse kwirugwa. Yarazi neza yuko umuhungu wiwe Yosefu yari yaramenye Imana vy'ukuri. Yari afise ivyizigiro yuko umuhungu wiwe Yosefu aza yarishikiye aho Imana iri, akaba ariho azokwibera ibihe vyose. Ariko hano turabona ko yanse kwirugwa, akavuga ati,
nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira, kandi vyanditswe ko yamugandariye iminsi myinshi. Mugenzi, ni ingorane kubura uwo wakunda. Reka mvuge ikintu kigoye kwihanganira, ariko twemere kwigishwa n'Imana biciye mu ijambo ryayo. Igihe Yakobo yavuga ivyo bintu, yari mu mubabaro utagira uko ungana, ugereranywa n'umubabaro nyene utegwa n'uruboyi rw'urupfu. Mbega iryo jambo rivuga iki? Rivuga icaha. Rikomoka mu vyanditswe vyeranda mw'ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igihimba ca 15, naho havuga yuko icaha ari bwo ruboyi rw'urupfu, kandi ngo ububasha bw'icaha ntivyagezwe. Ariko Imana ishimwe, kuko umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye kunesha, dufise intsinzi ku rupfu no ku caha. Ariko Yakobo yari muri uwo mubabaro ukomeye, yari yarengewe n'intuntu n'umubabaro yagize. Nico gituma yavuze ayo majambo ati, nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira. Burya natwe ni kenshi dusanga twavuze ibintu nk'ivyo, ukumva ngo nta kundi, nta kamaro ko kubandanya. Ivyo vyose biva ku guta ivyizigiro, kubera ko tuba twabuze abacu dukunda. Kurya uruboyi rw'uruyuki rubabaza, niko n'umubabaro wo kubura uwawe umeze. Ariko uko umwanya ugenda, niko ubwo bubabare bugabanuka. Niko n'umubabaro uterwa n'urupfu mu muryango utera ugabanuka uko ibihe birengana. Iyo tukiri mu mushuhira w'umubabaro, hariho bidushikira kwibaza ibibazo bitari vyo vyerekeye Imana. Ahanini tukumva turashavuriye Imana cane kuvyo yakoze, kubona idutwara uwacu canke abacu. Reka mvuge ikintu cagiye gishika kenshi, kikaba kimaze gushikira abantu incuro amamiliyoni kw'isi. Nicerekeye abana bato bagiye basenga, babonye abavyeyi babo bapfuye, bakibaza ko Imana icibazura, ariko bagapfa ntibacibazuka. Benshi muri abo bana dusanga baca bashavurira Imana cane, bakumva barashishwe no gusubira kuyizera. Baciye babona ko uburyo bwiza bwo guhana Imana ari ukuyihakana. Baciye biyita abahakanyi, ariko mu vy'ukuri ingorane zabo ni ishavu vyinshi bagize kubera ingorane bagize ikabura umuti. Mugenzi, asa ngo warashavuriye Imana cane kugeza aho wumva uyihakanye, ico no guhanura nukureka iryo shavu. Uwawe yagiye usangwa yoba yari yizeye Imana, ubu araruhutse. Mbega niki cotuma ushavurira Imana ariyo yatanze umwana wayo ngo aduhe ubugingo butazoshira, tukaba twiteguriye kuzuka mu bapfuye, guhabwa umubiri w'ubwiza no kugira umunezero w'ibihe vyose. Reka ndagusabe uhagarare gatoya, wiyumvire asangwa vyoba vyaragushikiye gushavurira Imana no kuyihakana kubera ingorane waciyemwo. Ukaba warabikoze, ca bugufi wihane, usabe Imana imbabazi. Tugaruke ku nkuru za Yakobo. Aho amariye kwicuza yuko umwana wiwe Yosefu yapfuye, yiyumvisemo yuko nawe ubugingo bwiwe buheze. Ikibabaje nuko kenshi ibinyoma canke ivyaha bikozwe n'abandi biheza bikatugira ko ingaruka mbi. Ibaze nawe imyaka yose Yakobo yabayeho yiyumvira ko umwana wiwe yapfuye, ariko mu nyuma agasanga aracariho, ahubwo agasanga Imana yaramushize hejuru, imukoresha ibihambaye. Urazi yuko iyo twumvise inkuru tuzifata uko tuzironse, kandi zigatuma hagira ico dukora. Ariko rero hari igihe duca dusanga atari iz'ukuri. Naho Imana kudufasha nk'uko yakoreye Yakobo, kugira ngo inkuru mbi turonse ntidusange ari iz'ukuri. Yakobo yahavuye aja muri Egiputa, asanga y'umuhungu we Yosefu, kandi yagira ngo yarapfuye. Mbega urashobora kwibaza umunezero n'ibigumbagumba wogira mu gihe waruzi ko umwana wawe yoba yarapfuye, ariko ugasanga nyabuna yarashizwe hejuru. Iki nyabuna kitubera igitutu c'ibizotubako igihe c'izuka ry'abapfuye.
abo bose twabuze tutanka, tukaba twamaze imyaka tudasubiriye kubabona, tuzosubira kubabona bagarukanye n'umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma dutegerezwa kubwira ivya Yesu abo dukunda bose, inshuti n'abagenzi. Barakeneye kumenya isoko y'agakiza kabonegwa muri Kristo Yesu. Ibuka amajambo y'intumwa Pawulo mw'ikete rya mbere yandikiye ab'Itesalonika, igihimba ca 4:13, havuga ngo: ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa ivyo basinziriye itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Aca bandanya avuga yuko Yesu niyagaruka abapfuye bazozuka, kandi ko tuzosubira kubabona. Iyumvire nawe ubwo butumwa. Ico wokora ni ukugerageza uburyo bwose ijambo ry'Imana rigashikira inshuti n'abagenzi bawe bose. Bashire ivyizigiro muri Yesu Kristo, nihataco uruboyi rw'urupfu rwobagira naho bova mu mubiri. Kubizeye hari inyishu y'ikibazo c'urupfu, kuko bose tuzosubira kubonana. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane ku bantu bava mu turere, aho usanga abantu bizera ko ubuzima ari ukubaho ugapfa no kugaruka ku isi uciye mu kindi kintu canke mu wundi muntu. Bibiliya ivuga yuko umuntu yahawe kubaho rimwe, hanyuma hakaba gucirwa urubanza. Rero kugira ngo ushobore guhagarara udatsinzwe imbere y'intebe y'imanza y'Imana, usabwa kwizera Yesu Kristo, ukamuhereza ubugingo bwawe ngo akubere umwami n'umukiza. Raba muri kazoza, Imana idufitiye inyishu y'ingorane y'ukubura abacu. Inyishu y'ikibazo cyo kurira no kugandara ni muri Yesu Kristo gusa. Ubuzu wawe ntukeneye guca uti ivyizigiro ngo urangwe no kuja kumva urira wihebuye. Iyo ni inkuru nziza cyane y'igitangaza. Uze kwa Yesu Kristo, kuko ari we afise intsinzi ku ruboyi rw'urupfu. Uwo ni we ashobora kuguha ubugingo butazoshira mu munezero ntangere. Imana ibahezagire. Dusenge. Mana Data wa twese uvyagira mu ijuru, turagushimiye kandi turagukengurukiye ko ari wewe wirura abawe, kandi ko wavuze uti nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ruhura uwo muntu wese ananijwe n'ibibazo vyiwe arimwo, umurangire aho kuruhukira no kubera amahoro. Aho naho sahandi ni muri Kristo Yesu umwami wacu. Urakoze ko bidukorera, mwema w'ubushobozi agende yemeza abantu ivyicane vy'ukugororoka, abemeze n'uburuhukiro dufise muri Kristo Yesu. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'umunsi kigarukiye ngaha, naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook twereburundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ni muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.